Umunara w'inderetso muri Ruheshi 2026. Integuro y'ukwiga. Iki kiganiro kizokwigwa mu ndwi yo kuwa 10 gushika kuwa 16 Myandagaro 2026. Ururirimbo rw'ijana 22. Dushikame ntitunyiganyike. Ivyo dufasha kuguma turi ntahemuka mu bigerageza. Icanditswe c'ishimikiro. Tuje kwandega Mukama, niwe ufise amajambo y'ubuzima budahera. Yohani 6:68. Iciyumviro nyamukuru. Turaza kubona ko dushobora kuguma turi ntahemuka kuri Yehova naho twoshikirwa n'ibigeragezo bimeze gute. Ingingo ya mbere n'iya kabiri. Ikibazo. Nibiki vyabaye igihe Yesu yariko arigisha i Kaperinawumu? Umunsi umwe Yesu yariko arigisha abantu i Kaperinawumu. Yababwiye ati, mutariye umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe n'amaraso yiwe, nta buzima mufise muri mwebwe. Yongeye kati, uwurya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje arafise ubuzima budahera, nanje nzomuzura ku munsi wa nyuma. Yohani 6:53-54. Benshi mu bigishwa biwe ntibashimishijwe n'ayo majambo yababwiye. Baciye bavuga bati, iryo jambo rirababaza. Ninde yoryumviriza? Yohani 6:60. Abashapfujwe n'ayo majambo ya Yesu baciye bareka kumukurikira. None boba batamwizera na gato? Biboneka ko bamwe muri bo bamwizera kuko imbere yaho bari batangajwe n'igitangaro yakoze, ku buryo bavuga bati, nukuri uyu ni wa muhanuzi yabwirizwa kuza mw'isi. Yohani 6:14. Abo bigishwa rero barizera Yesu ku rugero kanaka. Mugabo igihe yavuga ivyo badatahura, ntibagumye ari ntahemuka kuri we. Ingingo ya gatatu. Ikibazo. Intumwa zakiriye gute amajambo ya Yesu kandi kubera iki? Intumwa zozo zagumye ari ntahemuka kuri Yesu. Igihe Yesu yababaza nimba nabo bashaka kugenda, Petero yishuye ati, tuje kwandega Mukama, niwe ufise amajambo y'ubuzima budahera. Twarizeye kandi twaramenye kuri wa mweranda w'Imana. Yohani 6:68-69. Petero n'izindi ntumwa nabo nyene bashobora kuba batatawe ico Yesu yashaka kuvuga igihe yababwira ko bari bakwiye kurya ku mubiri wiwe no kunywa ku maraso yiwe. Nahari uko, bahisemo kuguma ari ntahemuka kuri we. Kubera iki? Kubera ko bari barajijutse ko Yesu yari Kristo w'Imana. Luka 9:20-35. Ifoto ijanye n'ingingo ya gatatu yerekana Petero ariko arakura amazinda Yesu ko we hamwe n'izindi ntumwa batazomuva inyuma. Intumwa zihagaze impande ya Yesu mu gihe abandi bigishwa batari bake bariko barigira. Amajambo ajanye n'ifoto agira ati, naho abigishwa benshi bahevye gukurikira Yesu, Petero n'izindi ntumwa bobo bagumye ari ntahemuka kuri we. Ingingo ya 4. Ikibazo. Nibiki bishobora kugerageza ukudahemuka kwacu? Hari ibintu vyinshi bishobora kugerageza ukudahemuka kwacu. Nk'akarorero, ishirahamwe rya Yehova rirashobora kuryohora ukuntu twahora dutahura umurongo kanaka wo muri Bibiliya, canke hakaba amahinduka ku bijanye n'ingene igikorwa co kwamamaza gitunganijwe. Canke naho turashobora kwibaza igituma Yehova yaretse tugashikirwa n'icago kanaka. Vyongeye, ukudahemuka kwacu kurashobora kugeragezwa igihe umugenzi dusangiye ukwemera tubabaje, canke igihe umuntu twubaha dufashe nabi. Ingingo ya 5. Ikibazo. Kubera iki dukwiye gukomeza ukwizera kwacu? Tanga akarorero. Kugira ngo tugume turi ntahemuka kuri Yehova mu bihe bitoroshe, dutegerezwa kuba dufise ukwizera gukomeye. Nk'akarorero, inzu iri mu karere gakunda guteramwo vya nyamugigima, itegerezwa kuba ifise umushinga ukomeye kugira ngo igume ihagaze. Muri ubwo buryo nyene,
kugira ngo tugume turi ntahemuka kuri Yehova igihe dushikiwe n'ibigeragezo bisa n'ivyavuzwe mu ngingo iheruka, ukwizera kwacu gutegerezwa kuba gufise umushinge ukomeye. Nitwaguma dukomeza umushinge wo kwizera kwacu, tuzoguma dushikamye kandi tugume dukorera Yehova naho twoshikirwa n'ingorane zimeze gute. Abakolosayi 1:23 hagira hati: mukwiriye gusa kuguma mu kwizera, mufashe neza ku mushinge kandi mushikamye, mudakugwa ku cizigiro c'iyo nkuru nziza mwumvise kandi yamamajwe mu vyaremwe vyose biri munsi y'ijuru. Jewe Pawulo nabaye umusuku w'iyo nkuru nziza. Ingingo ya 6. Ikibazo: nibiki vyafashije intumwa kuguma ari ntahemuka kuri Yesu? Nibiki vyafashije intumwa kuguma ari ntahemuka kuri Yesu naho abandi benshi bari bamutaye? Intumwa zari zarajijutse ko Yehova abereye gusengwa kubera ko ari umuremyi w'ibiriho vyose, be nuko Yesu ari umwana w'Imana kandi ko afise amajambo y'ubuzima budahera. Bari bazi kandi ko Yesu yashimwa na Yehova. Muri iki kiganiro, aho gushimika ku bintu bishobora kugerageza ukwizera kwacu, tugiye nyabona gushirya nini ibintu bitatu vyodufasha kuguma dukorera Yehova tudahemuka naho twoshikirwa n'ibigeragezo bimeze gute. Ivyo bintu ni ibi: ica mbere, Yehova niwe yaremye ibiriho vyose. Ica kabiri, Yehova niwe yandikishije Bibiliya. Ica gatatu, Yehova ariko arayobora abasavyi biwe muri iki gihe. Nitwajijuka ko ivyo bintu bitatu ari ukuri, tuzoguma turi ntahemuka kuri Yehova naho ukwizera kwacu kuba kuriko kurageragezwa. Yehova niwe yaremye ibiriho vyose. Ingingo y'indwi. Ikibazo: mu Vyahishuwe 4:11 hatwibutsa iki? Kandi kubimenya bidufasha gute igihe dushikiwe n'ibigeragezo? Ivyahishuwe 4:11 hagira hati: ewe Yehova Mana yacu, urabereye kuronka ubuninahazwa, iteka n'ububasha, kuko waremye vyose, kandi ukugomba kwawe niko kwatumye bibaho biraremwa. Ico canditswe kiratwibutsa ko Yehova ari we yaremye ibintu vyose. Iyo nimvo ihambaye ituma tumusenga. Vyongeye, iyo tuzirikanye ku bubasha bwiwe buteye akoba, duca tujijuka ko ashoboye kudufasha mu ngorane zose zodushikira. Ariko rero, Shetani yarakwiragije ibinyoma bituma abantu bakekeranya ko Imana ibaho. Hari imbere n'abahinga mu vya siyanse bavuga ko ibiriho vyiyadukije. Birahambaye rero ko tujijuka ko Yehova ari we yaremye ibiriho vyose, be nuko adukunda. Ivyo bica bituma tudakekeranya ko ashobora kudufasha hamwe twoshikirwa n'ibigeragezo. Ingingo y'umunani n'iy'icenda. Ikibazo: wokora iki bishitse ugatangura gukekeranya ko Yehova ari umuremyi? Bishitse ugatangura gukekeranya ko Yehova ari umuremyi, nugira ico ukoze udatebaganya. Nugira ubushakashatsi bwimbitse mu bitabo vyacu kugira uronke ibimenyamenya bikujijura ko Yehova ari we yaremye ibintu vyose. Kubijanye n'ico ciyumviro, urashobora kuronka amakuru menshi yokomeza ukwizera kwawe mu gatabo vyoba vyararemwe no mu gatabo 5 questions à se poser sur l'origine de la vie. Urashobora kuronka ibindi bimenyamenya mu biganiro biza birasohoka kuri jewe.org mu gice kivuga ngo vyoba vyariyadukije. Mushiki wacu mwakiri muto yitwa Jessica wo muri Amerika avuga ati: igihe nasoma gatabo 5 questions à se poser sur l'origine de la vie, narabonye ibimenyamenya vyanjijuye ko ibiriho vyashizweho n'incabwenge idasanzwe. Naho nari nsanzwe ndabizi, gusubiramwo ibivugwa muri ako gatabo vyatumye ndushiza kujijuka. Vyongeye, abatari bake barungukiye ku gusubira kurimbura ibivugwa mu gitabo Y-a-t-il un créateur qui se soucie d'eux? Naho woba umaze kugisoma, ubona gute ugisubiyemo? Mu kwigisha kwawe, ubona gute ubutaha urimbuye ibimenyamenya vyemeza ko Imana iriho? Ubushakashatsi uzogira buzotuma urushiza kwizigera ko Yehova abaho butume kandi urushiza kumumenya. Vyongeye, ubwo bushakashatsi buzotuma ushobora gufasha abakekeranya ko Imana ibaho. Vy'ukuri, Yehova yaraduhaye ibimenyamenya vyinshi bitujijura ko ari we muremyi wacu. Amafoto ajanye n'ingingo y'umunani yerekana
mushiki wacu akiri muto ariko arazirikana ku bintu vyerekeye irema yasomye mu gatabo vyoba vyararemwe. Iya mbere, inzinguzingu y'amazi. Iya kabiri, umubumbe w'isi. Iya gatatu, umugwi w'imibumbe izunguruka izuba. Iya kane, ifi bene umuduga wahinguwe hisunzwe imero y'iyo fi. Iya gatanu, inguriguri bene indege yahinguwe hisunzwe imero y'amababa y'iyo nyoni. Iya gatandatu, igifi c'ikimizi kiriko kiroga mw'ibahari. Amajambo ajanye n'ifoto agira ati: naho woba umaze gusoma agatabo vyoba vyararemwe, ubona gute ugasubiyemwo? Yehova niwe yandikishije Bibiliya. Ingingo ya 10. Ikibazo: tubona gute Bibiliya? Timoteyo wa kabiri 3:16 na 17 hagira hati: Ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi n'ingirakamaro mu kwigisha, mu gukosora umuntu, mu kugorora ibintu no mu gutoza indero hisunzwe ibigororotse, kugira umuntu w'Imana abe ubishoboye neza, afise ibikenewe byose kugira kuri igikorwa ciza cose. Bibiliya irimwo ubutumwa Yehova yandikiye abantu. Irishura ibibazo bihambaye vyerekeye ubuzima kandi iratubwira ivyo Yehova yifuza ko dukora. Turemera tudakeka yuko Bibiliya ikomoka kuri Yehova, akaba arico gituma tubona ko arico gitabo gihambaye kuruta ibindi vyose mu buzima bwacu. Turipfuza rero gutahura neza ivyo dusoma muri iyo, kandi tukihatira kubishira mu ngiro. Ingingo ya 11. Ikibazo: nibiki bitujijura ko Bibiliya yahumetswe n'Imana? Kubera iki twemera ko Yehova ariwe yandikishije Bibiliya? Hari imvo nyinshi zituma tuvyemera. Nk'akarorero, ivyo ivuga ku bijanye n'akahise vyarabaye koko. Iravuga kandi itihenda ibijanye na siyansi. Bibiliya kandi nico gitabo kimaze gukwiragizwa cane mu bantu kuruta ibindi bitabo vyose, naho Shetani atakatagize kugira ngo ayizimanganye. Vyongeye, naho Bibiliya yanditswe n'abantu nka 40 mu kiringo c'imyaka nk'igihumbi n'amajana 600, ubutumwa buri muri yo ntibuvuguruzanya. Irimwo kandi impanuro zidata igihe zimaze gufasha abantu amamiliyoni mu buzima bwabo. N'ikindi kandi, Bibiliya irimwo ubuhanuzi bwinshi bumaze kuranguka, ico kikaba ari ikindi kimenyamenya c'uko ariyo kwizigirwa. Emwe, turemera tudakeka ko Bibiliya yahumetswe n'Imana. Ingingo ya 12. Ikibazo: twokora iki hamwe twotangura gukekeranya ko Bibiliya yahumetswe n'Imana? Twokora iki hamwe twotangura gukekeranya ko Bibiliya yahumetswe n'Imana? Twosenga Yehova tumusaba ngo adufashe, tukongera tukagira n'ubushakashatsi. Umupfukanyi umwe akiri muto yitwa Jordan yakuriye mu muryango w'ivyabona. Avuga ati: jewe simfa kwemera ikintu cyose umuntu ambwiye. Mbanza kwiyemeza ko ari ukuri. Mvugishije ukuri, birashika ngasoma ikintu ariko sindagitahure. Iyo bigenze gutyo, nca nihatira kugira ubushakashatsi mu bitabo vyacu kugira ndonke inyishu z'ibibazo mba mfise, gutyo amakenga agahera. Nitwarushiza kujijuka ko Yehova ariwe yandikishije Bibiliya, tuzoba turiko turakomeza umushinge wo kwizera kwacu. Yehova ariko arayobora abasavyi biwe muri iki gihe. Ingingo ya 13. Ikibazo: twokora iki hamwe twotangura gukekeranya ku bijanye n'abasavyi b'Imana bari bo muri iki gihe? Hamwe vyoshika tugakekeranya ko ivyabona vya Yehova aribo basavyi b'Imana b'ukuri muri iki gihe, dukwiye guca tugira ico dukoze tudatebaganye. Kugira ayo makenga ahere, twokwibaza ibibazo nk'ibi: ni bande vy'ukuri bariko barihatira kubaho bisunga ivyo Bibiliya ivuga? Ni bande bashingira inyigisho zabo zose kuri Bibiliya? Ni bande kandi bariko barakora ivyo Yehova agomba muri iki gihe? Ingingo ya 14. Ikibazo: ivyabona vya Yehova bariko bashitsa gute bivugwa muri Matayo 24:14? Kugira ngo tumenye abariko barakora ivy'Imana igomba muri iki gihe, twokwibaza dute: ni bande bariko barakora igikorwa co kwamamaza inkuru nziza muri iki gihe? Inyishu iratomoye. Ivyabona vya Yehova n'ibimana iriko irakoresha muri ico gikorwa.
ni twebwe twenyene turiko turamamaza inkuru nziza y'ubwami bw'Imana mu bihugu birenga 240. Turamaze imyaka irenga 100 turiko turakora ico gikorwa tuyobowe n'ubwami bw'Imana. Ego cane, igikorwa cyo kwamamaza no kwigisha twagumye tubona ko ari cyo gihambaye kuruta ibindi vyose. Ingingo ya 15. Ikibazo: ivyabona vya Yehova bagira uruhara gute mu kweza izina ry'Imana muri iki gihe? Matayo 6:9 hagira hati: nimusenge gutya rero, dawe wa twese uri mw'ijuru, izina ryawe niryezwe. Yesaya 33:10 hagira hati: Yehova avuze ati, muri vyabona vyanje emwe umusavyi wanje natoye, kugira ngo mumenye ibinyerekeye kandi munyizere, no kugira ngo mutegere ko ndi wa wundi nyene. Imbere yanje nta mana yaremwe, n'inyuma yanje nta nimwe yaremwe. Twitirirwa izina ry'Imana ry'uruhara ryo Yehova, kandi tubona ko ari agateka kuba twitwa ivyabona vya Yehova. Abantu benshi bo muri ino si ntibazi ko Imana yitwa Yehova, ariko twarakoze uko dushoboye kose kugira dusubize iryo zina muri Bibiliya aho ryahora hose. Riraboneka incuro zirenga 7,000 muri Bibiliya y'isi nshasha. Ingingo ya 16. Ikibazo: kubera iki twovuga ko ivyabona vya Yehova bariko barakurikiza itegeko riri muri Yohana 13:34 na 35? Yohana 13:34 na 35 hagira hati: ndabahaye ibwirizwa rishasha, nimukundane nk'uko nabakunze, aba ariko namwe mukundana. Urukundo ruri hagati yanyu nirwo ruzokwereka abantu bose ko muri abigishwa banje. Urukundo n'ubumwe birangwa mu basavyi ba Yehova ni igitangaro muri iyi si yuzuyemwo urwanko no kwicamwo imico. Naho tuva mu bihugu bitandukanye, tukagira imico itandukanye, tukaba kandi twakuze ugutandukanye, turihatira kuguma dufatanye mu nda. Wowe umaze kuja mu karere kanaka kandi ukagira ikoraniro mw'ishengero ryaho, niwasubira kuronka ako karyo, urazirikana ku rukundo n'ubumwe birangwa mu bavukanye na bashiki bacu. Bizotuma ujijuka ko Yehova ariko arakoresha abasavyi we mu gushitsa ivyo agomba muri iki gihe. Kugumiza kumuzirikanya ico kintu birashobora kudufasha kuguma turi ntahemuka kuri Yehova igihe turi mu bigerageza. Ifoto ijanye n'ingingo ya 16 yerekana mushiki wacu n'agakobwa kiwe bari muri bisi, bariko bararaba banezerewe abavukanye bariko baramamaza ku mugaragaro. Insobanuro y'ifoto igira iti: inabibondo n'agakobwa kiwe bari muri bisi, barahimbawe no kubona ivyabona bagenzi babo bariko baramamaza. Amajambo ajanye n'ifoto agira ati: urukundo n'ubumwe birangwa mu basavyi ba Yehova n'igitangaro muri iki gihe. Ntukigere uheba Yehova. Ingingo ya 17 na 18. Ikibazo: nibigerageza ibihe bishobora kudushikira, ariko nibiki dushobora kuvuga tudakeka. Tubayeho mu bihe bitoroshe kandi bigoye kwihanganira, akaba ari cyo gituma iyi misi yanyu itatworohereza na gato. Twashobora no gushikirwa n'ibindi bintu bitoroshe. Nk'akarorero, ishirahamwe rya Yehova rirashobora gufata ingingo tudatahura neza. Canke naho umuvukanye canke mushiki wacu yoshobora kutadutahura canke agakora ikintu kitubabaza. Vyongeye, koshobora kudashoka tubona ingene twotorera umuti ingorane turimwo, canke ntidutahure igituma ikintu kanaka kiriko kiradushikira. Naho ivyo bintu vyotuma tuvunika umutima, turashobora kuguma turi ntahemuka kuri Yehova. Uti kubera iki? Kubera tuzi ko ari we yaremye ibiriho vyose, ko ari we yandikishije Bibiliya, bene uko ivyabona vya Yehova ari bariko arakoresha muri iki gihe. Nka kumwe Petero yabwira Yesu, natwe turashobora kubwira Yehova duti: tuje kwande, ni wewe ufise amajambo y'ubuzima budahera. Kumenya ibi bintu bitatu vyodufasha gute igihe dushikiwe n'ibigeragezo. Yehova niwe yaremye ibiriho vyose. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Ivyabona vya Yehova n'ibimana iriko irakoresha muri iki gihe. Ururirimbo rw'123. Tugamburuka ubuyobozi tudahemuka. Ikiganiro kiraheze.